N'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi babanyi mubandanya kudukurikiranya aho muherereye hose, mwe mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, mwe mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, mwese muri ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania no mu burengero muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde s'abonner. Hama uraca ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizaje bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru yacu reka tuyatangurire kuri iyi nkuru ivugwa mu mutekano. Umuntu umwe azwi ku izina rya Njonjo yaraye apfuye ngaho muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Uwundi umwe azwi ku izina rya Mbonimpa nawe yaciye akomereka. Muri aya makuru turaza kubabwira abagavye iki gitero ni bande, abande bakoze igitero co muri komine Bubanza, aho rero iyi ntara Murantunga ni komine Gihanga mu ntara ni ya Bubanza, aho rero abanyagihugu batekewe n'icoba cane bivanye nuko hariko haragenda haba ibitero vya minsi ku minsi, abantu bakagenda bagwa muri ivyo bitero. Naho kandi turaza kubabwira ko mu ntara ya Bururi abanywanyi babiri b'umugambwe CNDD FDD bagisibije mu guhohotera no gukubita no gutyoza agateka ka zina muntu k'abanywanyi k'abanyagihugu batoyi, bikavuga ko rero abo bagabo bimonogoje guhohotera agateka ka zina muntu ngaho muri iyo ntara ya Bururi. Naho kandi turaza kubabwira ko abakozi ba leta bahembwa na leta nyine bamwe ngo bariko bararira bivanye nuko ngo batararonka agashahara kabo ku kwezi kwa ruhuhuma twahejeje. Induru n'amosozi ariko aravuza ubuhuha muri ico gisata c'abakozi ba leta, bamwe batararonka ako gahembo kabo, baravuga ko babayeho nabi cane, bagasaba leta y'u Burundi n'ababatwara abajejwe ivy'imishahara y'abakozi kwijukira ico kibazo kugira ngo babashe kugikemura. Ivyo nibiriko biravugwa ngaha mu gihugu. Kanya nido inkuru imwe ukwayo, ntuze uje kure. Nkuko nari mpejeje kubikubwira rero, reka amakuru dusubire tuyatangurire kuri iyi ngingo nkuru ivugwa mu mutekano. Mu ntara ya Bubanza komine Gihanga ibintu bibandanya kuba nabi cane. Abagwanyi ba Rede Tabara bari ngaho muri ivyo bice, bari mu kibira ca Rukoko. Abanyagihugu baratekewe n'icoba, baravuga ku mwanya n'umwanya bashobora gutegwa n'inyeshamba, bashobora gutegwa n'abantu bitwaje ibigwanisho, bakaba bagira bahungabanya umutekano. Biravugwa ko kandi ngaho muri iyo ntara ya Bubanza nyine ibara ryaraye riguye, aho abayitwaje ibigwanisho bateye muri iyo komine Gihanga bakarasa umunyagihugu umwe azwi ku izina rya Njonjo, uyundi azwi ku izina rya Pascal Mbonimpa, we akaba yaciye akomeretswa n'amasase menshi barashwe.
Gushika mangaya ntabwo Red Tabara yoba yigeze yigamba ico gitero, kandi n'iperereza ry'igihugu c'u Burundi naryo ntago riremeza abo bagavye ico gitero. Ica bikora abanyagihugu bo batanguye kwikeka ko boba ari aba Red Tabara boba bagavye ico gitero, ariko Red Tabara ikaba ihakana iyo yagize igitero, igaba ikavyemanga ku mbuga zayo za Twitter n'izindi mbuga hwaniro Red Tabara ikoresha, biciye ku muvugizi wayo Patrick Nahimana avugira uyu muhari muri vya politike, mbere ngaho kuri izo mbuga hwaniro akaba ariho abicisha. Naho kandi tukiri mu nkuru zivugwa mu mutekano, mu nkambi ya Nduta ngaho mu gihugu kibanyi ca Tanzania ahahungiye abarundi ngo hamaze kwinjiramwo abantu bitwaje ibigwanisho, ngo rero barasaba bakabona ko umutekano wabo udakwiye, bakaba bariko barasaba igipolisi ca Tanzania, leta ya Tanzania kuza gukora amatohoza no gusaka kugira ngo hamenyekane aboba barinjiranye ivyo bigwanisho bicira umuriro, bakaba babinyegeje ngaho mu nkambi. Barabona ko ibara rishobora kugwa umwanya n'umwanya, benshi bakaba bahasiga ubuzima. Ni mu gihe abarundi bari ngaho muri Tanzania basabwa ko bagomba gutaha bakagaruka ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ubutegetsi bwa Tanzania bwarabirukanye ntibubashaka ku butaka bw'ico gihugu, bakaba basaba ko abarundi bataha bakaja mu gihugu cabo c'amavuka. No kuvuga ko ngo ubutegetsi bwa Tanzania, leta ya Tanzania nyine na leta y'u Burundi baraciye bumvikana ko umurundi wese abarizwa ngaho muri Tanzania agomba kugarukanwa ku nguvu agataha akaza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo rero bakabona ko niba hari abinjiranyemwo ibigwanisho bicira umuriro ari ukugira ngo babandanye batera izo mpunzi ubwoba, hama zice zigira icoba nyene zitahuke ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bakaba barashiriwe ko itariki, ikiringo ntarengwa co kuzoba bakiri ngaho ku butaka bwa Tanzania, ariko nyuma yaho ngo bazotwagwa mu gihugu c'u Burundi, bazozanwa ku nguvu nk'uko amakuru ava ngaho muri Tanzania agenda abishikiriza. Twababwiye ko imyidogo ari yose ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Imyidogo mu bakozi ba leta bahembwa amafaranga nyine ya leta, bariko baridogera ko bamwe batararonka agahembo kabo, agahembo k'ukwezi kwa ruhuhuma twahejeje. Bakaba bavuga ko rero babayeho nabi cane, bafise ingorane z'ubuzima, ata kintu bariko barasumisha, indya zarazimbye, indya zarabuze. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye we abandanya avuga ko indya zitazimvye, ahubwo ngo abenegihugu badakora. Ngo we arafise amatoni n'amatoni ya za mile, ay'ubuyobe, arafise ngo ay'ibigori, ingano n'imiceri arunze muri depo yiwiwe, ngo ntaho aja kubisuma. Ngo nizo mvo atamenya ko hanze kw'isoko abenegihugu bagowe ngaha mu gihugu c'u Burundi babura ico basuma, nta n'amahera bafise, amahera yo kubihaha kubisuma akaba azimvye. Ni mu gihe rero abo bakorera leta basaba ko abajejwe imishahara bagomba kwijukira bakita kuri ico kibazo c'ako gashahara kabo kakabashikirako igihe, kuko ngo inzara ibamereye nabi.
naho twe twababwiye ko kandi mu ntara ya Bururi abanywanyi babiri b'umugambwe wa CNDD FDD bagisibije bimonogoje mu guhohotera agateka ka zina muntu. Buri umwe wese atavuga kumwe n'ubutegetsi bwa Gitega, ubutegetsi bwa CNDD FDD, abo banywanyi babiri baca bibonekeza mu guhohotera, gukubita no gutyoza agateka ka zina muntu ngaho muri iyo ntara ya Bururi. Tukabandanya kubatohoreza uko ico ubutegetsi buriko burakora kuri ico kibazo kiri ngaho muri iyo ntara ya Bururi. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizaje bigushikira aho uzoba uherereye hose.